umunsi wa mbere duhura hari kwa kangahe? Wa munsi ndagukoresha ikiganiro hagati ya mama wanje na papa wanje nindukunda cyane. Okay, mu buyenzi barabara nyuma n'ijya kangahe? Mu buyenzi none jindo waruguru ni jambere oya bazirindire kuri kenze ni jakangahe sevyo ndetse byiza wona kwaza ibintu byano tazi biragusha we biramake yabazi aya ura no nayo yanwe yose aya yose saza kuyamara we imodoka iri iyo uri kurakata imodoka nirihe pine ritavaho rihe pine ritaba rikorera kora ndi kurakata imodoka nirihe pine ritaba rikorera gira ijagiri ivyo byaho wowe wishura gusa nyarutse unywa amazi icyo kiraba inywa amazi inywa ya kandi bitabahibye iri hagati imodoka mwe amapine yose aba ari karazunguruka ipine to reserve ibiri kirazunguruka abo bese kunywa ariko gahari umunsi wa mbere okay sindi igihimba c'umubiri ariko mfise intoki zitanu ndinde biroroshe amusteri kugwa ngahe ni ibintu bigurishwa mu Burundi amusteri ntazihari none tazihari nta mabezi fisi iyo zibonetse ni bitatu nabi nangaza nuwashira amazi nuwana wico ndakoze ahora bibaza muri commentaire baravugisha sheri muri commentaire bara fisimana fisimuzigamye andizosa nkikice n'urukundo. Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe no bwakeye bivanye n'amasamura ko murabira ko kino kiganiro tweho turi ni mwijoro ariko kandi nizera ko mugoye neza. Ku mazina yitwa Noraske ntero gatandatu Noraske Solution Man. I'm man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable boy. Nandi mazina menshi ariko nkuko mubibona turi kumwe na madame wanje ngaha. Baramutse nawe bebe. Baramutse. Sali mugoye neza jemeze neza cyane ndi Fanny Lavine. Cha vaccine uwimana kubambonye ijya mbere. I'm a solution woman. Nakubali. Blessed woman. Mamlao. Ni mamlao. Yo. Ndi Madame Kezimana. Ego chukura. Ntivuga birakomeye. Kino kiganiro tukikoze ari mwijoro rya samedi ndibaza abaza gutangura kukibona barakibona ari dimanche. Ndabifurize uwo Mungu mwiza kuba mwibuke mugende gusenga numusamare abagiye gusenga rero nabo Imana ishimwe hama udusangize ijambo mwize uyu munsi. Abagwaye bari mu bitaro bari mu bibazo bitandukanye umwami Imana ababe hafi abagire neza kandi mubanda yo mumwizera arabagirira neza. Ndabifurije dimanche nziza ibabereye umugisha babereye kubona uwa Mungu kubeke bahise ngo uwa Mungu kwa dimanche n'indi misi si ya Mungu. Okay, ibabere misi yo kubona Imana mu rugezo rushirije mu ndi bwiza. Wewe kwandikira nde? Utanguye gufura. Okay, rero Okay. Bereka bon ndikwandika ibibazo turaza kugira parti y'ibibazo rero nsanze narubutse ko tuza kugira ibibazo 10 nsanze narutse 5 7 hari ikibazo cya 6 narubutse nico ndiko ndandika. Okay. Iragowe vuge mane yacu. Mwabibonye yuko wa muntu wanyu atarije mvuze adafite ibintu byo kuvuga ariko ntanguye kuvuga cyatangura urumva ngo forum ngo y'abadamu ngo zoro nk'ibintu mvuga nese nakuretse mama ya no kuri okay vuga nakuretse kumwe n'umugabo mbona cyangwa umvuga iki kandi ari uri umutwe w'urugo vuga ntaje mvuga iki ibyo ushaka mvuga ibyo ushaka guteka ndi tuvuga ibyo twapanze byinshi yego isabye twapanze
Okay, umunsi turaza kugira parti y'ibibazo ariko turagira n'indi parti yo kuganira ku bintu bitandukanye. Kandi umaze imisi ubihisha ibiganiro. Ndabigibisha gute? Man, Frank ntinze ngo yango ni burofa. Oya, zia prank zibawe zo ndi zuburofa. Nawe n'abafana barabivuze mu makomantere abafana bose bavuze ati prank za fani ni zuburofa. Ni zuburofa. Kazi bari prank nyene na bari prank nyene. Nifata. Nijya la papa siniyamfashe. Yamfashe gute? Yamfashe gute kandi je narakugunduye nkasanga ibyo uri kuragira si ibyo gacutwe. Ariko jewe aseje nakubwira ati ni prank. Uba wasaze washushe. Ona nkayindi twagira yindi waje ni wari washushe wanafukanye ngo ndakubabarira. Ahubwo ko waje nterwa no kugira prank. Abakunzi bawe bambwira ati burya fani ntugumumuriza aho havusanga yatonye umutima nabaye bukureke. Ariko ntujyame gusinzira. Hama ongira kumbwira abantu bahora bayandikira ama message menshi mfise y'abantu bambwira ati prank ziraryoshe courage ariko ndafise n'ayandi atari make mbwira ati ivyo bintu bihagarike uzogwaza umudamu wawe uriko biyaturaka ibintu atari ivyo guys ngomba basubiriremo kandi ubu ngomba ndavuga pour la dernière fois prank nyimba utigera ubonamo inyigisho mba ngomba gutanga amaso yawe yobahumye n'igihe cyose no bamvuze dufate nkubona yigeze kugira prank na tank ko nateyinda ico nayo ngomba kwigisha suko abantu boterinda oya sinzi gituma wewe wakuyemo ko nagomvye kereka kabagabo boterinda ariko ico yagomvye kwigisha ni atabigira nkuko nashaka nayo guca ndabifuta sene kuyiposting ariko Imana ishimwe yuko donc bandamuzi wanashima bandamuzi umufasha wanje ngaha situation nk'iyo bigira gutya ivyo yashaka rero Imana ishimwe ko yaciye ivyo nashaka kari ivyo agira Imana ishimwe ko nasanze ari ivyo yagize donc iyo agira ibitandukanye n'ivyo nashaka ariko nayo kuce ndabifuta rero ivyo nashaka nibihe nagomba kwigisha yuko mu gihe hashitse ikibazo mu muryango birakunda kuba ugasanga umugabo yateye inda hanze sino gutera inda ugasanga washima yazanye umwana muhira ndakunda kubivuga kandi kano kantu mukandike burya umuntu akomeye cyane se umuntu yareze abana biwe ivyo abantu bose barabikora ariko umuntu akomeye n'ubushoye kurera umwana atari gwiwe ivyo byo numva birenze gusumba vya bindi donc abavyeyi bose boshobora kurera abana babo ariko n'abavyeyi bakiye boshobora kurera abana atari ababo ruzomenya kuri un super ryari igihe washoye kurera umwana atari gwawe okay rero kuba yaremeye ati je no shobora kumurera naho atari gwanje ico nico cerekana ko ari superwoman sivyo ibyo nene bwa sindakugirira gutacho nanso donc ico mba ngomba kumenya ico mba ngomba muri prank kutora ni gute woshobora kujua kujera iyo situation ha mu rugo rukaguma rubandanye donc turi solution y'ibibazo bigenda biraba mu miryango myinshi haro vuga mama we ubwo bafise ashasha yi oya inanse kugucira munsi byo gucira nk'umugabo ariko aravuga nibyo ariko aravuga oya nivuga ni sawa okay hariho abanyandikiye barambwira ati yo jya ari kumbona cyane n'amakomantere amwamwe kajya ari kumbona ebana nabakubitira hamwe cyabona ari kuca nigira niki bene data jamege mana yatubwira ngo umugore w'ikijuju atambuza urugo kwiyomoko yiyo hajya nari gushobora nko kugwana namba byari n'ivyave nkaza nkagwana nyene urumva ko nari kuba umugabo wanje ndamumaramaje imbere yuriya mukobwa cyangwa je nkaca nigumura nkagenda hari gihe nari kuce ngenda bijyanye nawe kaca sigara ngaho urumva rero wemenya uko ugwanira ikintu cyawe hariho akantu nabonye ntamenya kugwanira ikintu cyawe ntuzorizwe n'icyamaze kugenda rero ni byiza kumenya ukuntu ugera situation si byiza gushwanira umukunzi wawe yabo umudamu cyangwa umugabo imbere y'uwundi muntu mu maso y'uwundi muntu si ukuvuga ko hariho couple zidashwane hari abaduhenda ko agakopiriraho yambwiye ngo bamaranye 11 ngo nta kintu na kimwe kirabaho badahurizako abo bantu baza ko badakundana umuntu mukundana ntihabura akantu nyine mu kabagonganisha gato yibaze mugabo mukihutira kugatorera inyishu ariko si byiza yuko mugonganira imbere y'umuntu uwo ari we wese urumva uwo ari we wese kirazira yuko mugonganiraho mupfa mugenda hariya
muvuganireho muri deux. Okay. Hama kuri je prank ya indi iheruka hirya yeje imwe yangirira namwajije umudamu wanje arambwira ati icyo nagomba kumenya nagomba kumva igihe nabana ko zikosa riri nakwagirije canke usanze ari ikintu kinini nyansha vuje wocugira iki mu gihe uzi yuko atarico. Donc ya indi yavuga ngo nateye inda ibintu dijari vya gutyo yarambwiye ati nagomba kumva kuraba ingene woshira ku kubera n'umuntu ari calme cyane ibibazo byose ababona ati okay sawa bivuge ibintu si vyiza. Je nasanze ibintu byose ari yare nawe uri intare yego barakuzi ko uri intare ariko sometimes uba ariko nakangutse nakubembereje ndikubwira warakangutse mugani wakangutse vya danje no cengiri ntajya gutelefone wari kuza washushishira wanca baje haje mbarashuhiye mu mutima simaka abantu bose bamenye ingene ibintu bimeze ariko iyo kwa Clarisse yo yari message yiramvuye ku bantu bafise abakozi ababosi b'abagabo n'abari inkumi cyangwa b'abagore sinzi umuntu Lindira. Hari umuntu yavuze ngo message ngo tuye Clarisse ya apana Clarisse cyangwa ngo nabakobwa dufise muri team nako dusege dufise abakobwa benshi entre dufise abakobwa benshi ariko fiko vyaramunaniye kugira ngo ashobore kuva mu busore ndafise mwene wacu arangoye ni atari ariko si message ku bantu dukorana no ku bandi bantu benshi ugasanga umugabo niwe boss wabo ugasanga abakobwa baguma bamwikuruta ko si vyiza ariko kandi ndababwire ko tubakunda kandi turabipfurije ibihe vyiza aho muri hose turasengera abafise abantu bagwaye cyane cyane bandi usanga bavuga ati nukuri ntuzi kazova mu izina rya Yesu Kristo aveyo ariko kandi bandi usanga bafise abavyeyi abagenzi abasheri abadamu canke abagabo bari mu busho butandukanye. Guys agashikara babaza turabipfurije ko abantu banyu babarekura kandi turabifurije intaye nshasha canke nziza muzotwandike mutubwira ati cyagiye mwabivuga umuntu wacu bamurekura mu izina rya Yesu Kristo babarekure kandi n'ubusho bw'umubiri gusaro n'ubusho bw'umwuka gasanga uri mu gasho k'umwuka hamwe usanga nta terambere ugira ntaki ugasanga amafaranga ntago ahantu zungurukira aho nyene ntaki namwe turabipfurije gutera mu imbere ariko kandi hari n'igihe usanga umuntu akora akazi katigera katumatera imbere atigera isubira inyuma ako kazi gahindure Bempoli cyo byosaba senga uraze akazi ukora 10 ans atashanje mari gufungura gusa no kugira ugasanga no gufungura gusa no kuri hinzu nta mugambi ugasanga n'impuzu irakunanira kugura bro bishoboka hindura ariko ubanze usenge cyane kuko uje mu mahamagara wawe kuko iyo uri kurakora akazi Imana yaguhamagariyemo utegerezwa kubona ivyamwa vyako ego utegerezwa kubona ivyamwa vyako urazi gukora akazi umwaka umwe umyaka ibiri ugastiringa handi nyene ugagoba birababaje biranabisha cyane binaumiza sana ego ariko kandi abashime bandi bahora bambwira ko mfise umugore mwiza no kuri sije navyigiriye nasanze Imana yanteguriye umugore mwiza nawe ndakwifuriza kuronka umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ariko umugore mwiza si apparence cyangwa si visage ndabisubiyemo umugore mwiza ni wawundi mwumvikana wawundi akorohereza ivyo ukora uwo niwe mugore mwiza bavuga aroranye aroranye vala ariko kandi hari akandi kantu nako kakantu tutavuze kuza kuvugana ko turaza kuvugana ku bantu bacikira cyangwa bacikiza okay ku bantu bacikira jewe ndabizi yuko abahungu ngene tumeze sinzi gituma nishizemo ariko je nabirenganye Imana ishimwe ko ntacikije ariko kenshi naratse gucikiza niba numva menga uwo munsi umukobwa mwanze kumva muvuganye n'umukobwa mwijoro uriya mwene data arabizi umukobwa mukavugana mwijoro hajya saa 8 y'ijoro ukumva umubwira ati wewe ingoje mafuma tubane kuntumva runo rukundo riko ruransaza ubuti habuziki jeje noza ubuti je noza kweli ukumumenga nyene ebana wogera mukiba neo paradise attention mon cher ami attention urumva hari n'igihe umukobwa muba mukundana uri Ngozi nawe ari Ngozi uri Bujumbura kambwe ati ejo ho buca aho bukera manuka mafuma kubera urukundo mwavuganye mwijoro
nta n'ibintu byinshi bibaye muvuganye gusa muri iryo joro ryonyene ariko urukundo mbese ariko ruradodobiza kambwira ati nukuri shiri manuka ikiba kibe umukobwa mu gatondo se yabona burakeye gusiba ku ishuri agaca koroka agasanga umutipe babana mu igeta ari nk'abasore batatu umungura ntiyavyiyumviriye neza ugasanga ibintu n'akajembe gete ndabizi ko urukundo ruryoha na cyane cyane iyo umuntu agukunda vy'ukuri akuba hafi akwitaho ariko kano kantu muze kumbabarira ku bantu ngomba ndakabwenda bizi yuko mutaza kuvyizera gose ijambo sinayihora ndavyizera gutya ariko nivyo urukundo rurashoboka ata amafaranga nivyo ijana kwijana urukundo rurashoboka ata amafaranga ariko urukundo ruryoshwa n'amafaranga ariko kandi urukundo ntiruramba atabwenge burimo donc ibyo bintu byose muvyumvirize donc urukundo atabwenge ntishoboye kutena urukundo atamafaranga ntishoboye kuryoha nukuri mwokundana kandi bamukundana vya vrai ariko se mudafise amafaranga mufomasi mukuba mufise makeyi basi ega nyene na makeyi n'amafaranga ntaco muvumeye ngo umuntu avuze vya mirenge ariko hari igihero ukundana n'umuntu kubera ubushuhe niki ukumva umenga naho mwoba mwibarabara ni sawa naho mwoba mutajya ewe genda mama ari Mr. mutajya nuco umenya ati kumbe nuko bimeze kumbe cyo genda babirukane mu nzu reka tureko gutwenga ivyo ntibitwengeje kuri batoyi bacu turabahanuye bashiki bacu bene wacu nukuri ibintu byo gucikiza uretse yuko atamugisha birimo kubera ko umugisha w'abavyeyi n'umugisha w'abakozi b'Imana ni kindi kintu uretse ko atanumugisha nyene birimo nta n'icubaro birimo kandi ego hariho bake birama ariko akenshi birakuviramo igitutsi ko mubana nta gaciro nta valeur aguha yaba ku mungu cyangwa ku mukobwa kuko umukobwa urashobora kumubwira ikintu abo umudamu wawe ugasanga aravuga ati uriko uravuga nkaho umenga warankoye nkaho umenga ikinike cyangwa ugasanga wowe umugabo wawe arakubwiye ntiwizanye ijoro uretse two dututsi ukuntu tubisha aho dututsi hari udututsi usanga ku bantu bubakanye nyene sha nyene umva umenga ni gutoka we no gutoka nkakotsa we nawe ntogutuka no cyandika kuri Facebook wese no hadi no cyambwira abahungu kuri Facebook usanga afite igitutsi cyandika bwa n'umuntu n'umuhungu kweri yarize ibitutsi urumva akacandika ikintu yo shiri ngo mje kugutuka ribari shiwe ko ntogutuka yenda kubaha kandi nyine no wowe unuze woba witutse ergaye hari gihe mara niyumvira ati none uyu mujama nk'ubu oyi doka ugo ay kaca nibuka kuri umugabo twasezeranye okay sawa none wazezeranye urashobora kuyumvira ugasanga nk'ubu hariho nk'aka message ndose cyangwa nk'iki nkavuga reka ndakamuhishe bana wowe abantu ntubazi ko ari babi haba undi mwana nkaca nibuka ni umugabo wanje n'ubundi nyine reka ndabimubwira ariko kaba kaci mutanditse rero mutanditswe ntacyo wapfumubwira wowe mubwirira iki wowe erega atari umugabo wawe nyene mwamaze gusinya imbere y'Imana n'amategeko muba mukinengana uvuga ati uyu arashobora kuba ndibagiye ijambo gizano bivuga uyu arashobora kuba wa wundi azoja kunyararaza nyuma y'igihe cyangwa wa wundi w'umugumyabanga wanje ambikira ibanga rero iyo mwagiriye imbere y'Imana n'abantu urizera ati n'umugumyabanga wanje kuko niwe ugiye nawe ukavuga ivyo bintu cyangwa ukamuvuga nabi wewe baca bakwita kiminabanga mbwa turi ivo nagomba mvuge igiterime kitabaho turi uko ugiye kumvuga vuga teko kweri kijya kigore kweri yo uko nuko yo ni byiza rero mugende kubana n'abantu mwaciye imbere y'Imana n'abantu n'abavyeyi kandi twirinde inda z'ibitwarire ivyinda ntacyo ndabivuze ko ari kinda yigitwarira atuma umuntu uratakaza vision yego naho vyogenda gute naho Imana ishobora kuguha amachance ya kabiri nibaza je yuko ndi mu bantu Imana yahaye andi machance ako ntihabura akantu uvuga ati na kera nariyumvira kuzoba iki ariko ntikigikunda kubera ntashoboye kwizigama noneho n'ijambo ry'Imana rirabivuga neza ati musore ziga mu busore bwawe
nibaza Bibiliya kera yavuga cyane ku bahungu kuko abakobwa itaba konta wizigame kweli Fiko wizigame ariko nimero zawe ni 68 wisande si sande ariko Fiko wizigame okay ariko kandi ngire ko ndababwira yuko kuri babantu badukunda babantu bavuga ati kumbure umunsi nobona n'abano bantu numva noryoherwa hama batarabona na twege bagaca batangura kudukopya ukavuga ati jewe ko nabonye Noraske ahora soma umushiri wiwe nkuje muri eglise no musoma shiri wanje hama no gaca ushaka kumusoma kirazira gukopya uko wabonye urugo rw'abandi ukaca ariko uko ugomba gukopya by'abandi nyimba ugomba gukopya jewe nkopya ari kapana kugomba kuba nkuko jembaye donc uyu numusani donc murabibona yuko ari umusani urana ko yambaye karuvati we umugore we ntishaka kwambara karuvati agaca ifunga hari igihe umugore we cagenda gukopya we ngo fani nabo yambaye karuvati ngo mwizosi ku kapira agaca yambara gutya umugabo we agaca gikwega akakimunigisha donc ugasanga umugabo ntabikunda ni hariho nk'abandi babona je nagiriye prank nk'ubundi mukumugira prank y'akajembe gete wowe ugaca dufate nk'uramugiriye prank y'umuduga we nawe ukavuga ati ku mugore wanje nanje ndabe ngene yo kwifata ngo ndamugire prank ugaca yigira yinzu mugenza agaca giturira ukumigwa donc il faut ko udakopya uko abandi bantu babayeho deja ntufisa witwara jewe ubonye ndabikoze namukorera prank haro prank zindi nyinshi ndamukorera mu rugo na kamera murakunda kuvuga ngo kubera ibintu byose mubishaka kuri social media sindiko ndisigura ariko si ibintu byose kamera sivyo hariho n'izindi prank ndamukorera nyinshi ntagira ntashira kuri social media komba tumara masa we neza mwango ariko igenda ikoze nkayishira kuri social media ni kugira bon ndabapartage na mu munezero muryoherwe umve ngene ibintu bimeze bibafashe bibaryohere bibaruhure ndetse abantu benshi abaruhuka babonye ivyo ariko turagira avuga ati kumbe haracari ingo ziryoshe haracari ingo zimeze kunuko ariko ntukigenda kunkopya uvuga ngo ngo baje nabonye bagira ibi ngo nanje reka ngira ibi oya mu gihe babigize bari bumva biri muri bo ni sawa kandi bavyemerewe ni bon apana kubigira kugira ngo sinzi kugira nyene kugira bishi oya haro ushobora kubigira nyine atansiguro kugira atansiguro so muravyumva ariko kandi ndabibutse ko nitwa Noraske ntera gatandatu Noraske Solution man uyu mufasha wanje yitwa Solution Woman Unstoppable Girl charumuke cyangwa woman Unstoppable Woman ariko kandi ku bantu basanzwe badukurikirana ku ma platform yacu tubibutse yuko twamaze kuzana Facebook page Solution Couple na Truafa ariko haca muko ibintu bitandukanye ariko kandi ndabibutse kuri bandi bafite ibintu bagomba kwamamaza imbere yuko tuja mu gice gikurikira ukagomba guko tukubwire publicité cyangwa tukamumariza mu video yacu haba mu prank tubicishemwe haba mu mafilme haro filme igeze cyane kunze yitwa Urugo series imiryango iruguruye nimero zacu ni 72 09 60 79 210 295 yep ziba zanditse no ngaho hepfo urashaka kuzibona ariko kandi twagiye muri partie 2 wagwan cameraman you are ready we go donc ngene baza kugenda muri partie 2 murayibona amazi iki ni kirahuri turano mazi ndakubajije ikibazo mbajije ikibazo kikananira kwishura cyumwe amazi cyane nkavuga no n'amazi no ega no hari ibire ya vrai ndakuzi mugenzi oya no ibintu byo no hari ibi ya vrai okay nindatangura wewe nta kibazo ndazi ko mu agapapuro kanje wakiba nta bibazo ufise ndabifise none ko ufise ibintu byinshi cyane ndakubwira ibintu by'ubucayi no kujugubira ikibazo ca mbere umunsi wa mbere duhura hari kwa kangahe wa munsi ndagukoresha ikiganiro hari kuwa mbere hari kuwa kangahe hari kuwa mbere hari kuwa mbere wewe waje mu gatondo ngomeje ku kazi muri kandi hari kuwa mbere
hajya rubwa tangura gukora muri kandi none wowe ntiwasenze mu rubirizi mvuyeyo mvuye ku kazi muri kandi nivyo gitoya kikoro wari ufite ubwoba kandi wari kuntu ufite ingeso yo kubaza ibintu bigumye n'amapanke yigirisha yagumye hagati ya mama wanje na papa wanje nindukunda cyane je nsanzwe nkunda ba mama murabizi ariko bon bose ndabakunda ariko mama ndamukunda cyane kino kiganiro ntuzokibona wana uzugomba kunteranya kunteranya n'abavyeyi wewe naco urane ibyo uriko urabaza hagati yanjye sawa okay mu buyenzi nzi barabara nyuma n'ijya kangahe mu buyenzi none jindo waruguru ni jambere oya bazirindire kuri kenze ni jya kangahe ibyo bintu si byiza wowe nakubaza ibintu by'ahantu utazi biramake yabazi ayabura no nayo tuyanwa yose ayese saza kuyamara we ntacu nwa ugeze aha basi sawa nari nyoteho sawa icyo tiraza guhera okay iyo imodoka iyo uri kurakata imodoka ni irihe pine ritavaho riri irihe pine ritaba ririko rirakora iri kurakata imodoka ni irihe pine ritaba ririko riragira ivyo biraho wowe wishura gusa nyarutse unywa amazi icyo kibazo kirabaho inywa amazi kandi bitabaho ibyo iri hagati imodoka muri amapine yose aba ariko arazunguruka ipine do reserve biriko irazunguruka abo bese kunywa ariko gaba hari umunsi wake ariko icyo kibazo cyawe kiba ipine de reserve sheri no biriko iragenda none voila nenda kubaje iritariko uvuga wabaze ikibazo cyawe nawe umbe mani yari kuvuga ati ipine ritaba ririko riri mu modoka ingwane wowe nukunda gutsindwa wowe ibyo baza si kunywa maji okay ntaco baza rero indirimbo yanje irimwo iri jambo hari benshi baje bagwiza amalala ngo barankunda kumbe na maparara kabiri gatatu kumbe nukumarara ngeze mu bibazo ndabahiga ndabura ni indirimbo yitwa gute kunywa maji yibwire nawe kandi fresh fresh mama bati kwako ndakazi ndari oya kwa niyo zari kwazi cyari kuyivuga sawa 2-0 2-0 bibiri kuri kimwe basi none kwe ko warunyibye bayikireka manda kireke ntubeshe kandi wowe mu buzima busanzwe ntubeshe okay nishe umuntu ukambona polisi kaza kumfata wontanga cyangwa wonkingira no gukingira ivyo birazwe kandi utabesha haya hono besha kwe kunya maji wabze ngo ntubesha abo bibazo by'ubuyeho oyo mayigaza ziyaye kunya nace sawa mbiri sawa umunsi nagushavuza ukicuza igituma twaramenyanye twarakundanye nene giziye nibira yo waranabi kunya bebe cyari ahenware none wari mu mutima wanje cyari uri kandi warabivuze rega warabivuze bamwe ngo ndicujije oya cukimbwira kiranyene niyo aguma mabanga y'urugo yose yakugenga ndakubwira none wowe ukinyagiriza kuri kikaje atacu ari dimanche ruki ibintu wavutse ino dimanche ya dimanche chagi ahubwo wenda byutse nukuri kumanda gusengeye mu izina rya Yesu imwe mu yuko shavuza dimanche yagaraye ino hari gari ino ndazakubwira ino yakubwira ko tayabona ino ndakubwira ibyo wavuze ndazakwikubwira ntibasaga atari ibyo ndasubira ngira basi mu matwe
nukuri kuma je sinigenda gushapura yaho niyumvira ngo ndicuza icyatumye tu oya Ego sheri. sinidine ry'Imana ryo wana urana n'uryo munsi wende jewe sinari nashavuye vyadanje we niko wowe uca umushiramwe ibintu bya afite umugabo wanje ayo kuntameza ndabonyagiriza kubera ibintu bitari umviriza kuntameza arashobora kugushavuza wowe ukishavurira gato akaca guma kokeza washavuye rero ugumye kokeza nkaca nihorera kunywa maji ile siku ulisemaga maneno ya hivyo ulisema kunywa maji tuendelee mama kunywa maji twende oya twende kare mu mutima jewe tarigera bibaho oya reka ndabukuru umusi byoba byarigeze gushika Chitke. No rero umva ko byabaye. Nacho mugani n'ubundi navyo ndiyumvire. Sawa nayo. Sawa. Okay. Kibazo rero. Muguranyemeje ibintu bitari ibyo. Sawa. Kunywa mama. Ibintu si byiza. Okay. Niyo nitwaro nk'ikibondo. Imfura yacu. Ushaka ko azaba umuhungu cyangwa umukobwa? Nshaka ko bari babiri. Umuhungu n'umukobwa kandi ivyo nawe urabizi nshaka tubivugire ku mugaragaro. Ivyo twa next. Ivyo nagitoye. Uramaze kublock umuntu mubo muvukana. Yari inde? Cyane ndamutelefona. Ivyo nabimanje nabanje kuyimubaza. Uramaze kublock umuntu mubo muvukana. Yari inde? Ibuka ndaguhaye 10 seconde. Nta numwe yo uramaze kublock umuntu uvukana eka sindire kumuvugira kuri meti muvuge muvuge sheri nukuri kumana je kumubloka yego inde mubo muvukana oya sheka urazi ingeso mbi yo kwemeza ikintu umuntu atari ico inde sheri ntinde guhari gamaze kublock umuntu muvukana yari inde nta numwe no mubloka gute mama Ivane ntwigera mubloka yaregzi kwatwenga mama Ivane yaregzi takereka message inwaje nitsinde kukumara amazi urambeje yo be urambeje vrem mama Ivane uramaze twufuma tubireka ibintu wowe byo kwemeza umuntu ibintu usije akira ndaza kwereka message sinde kukumara amazi imbere y'abantu kandi ibyo nzo gushavuruka ukablock umuntu muvukana n'icyaha ntuzona bisubire serivyo nurabibeshe ntuzosubire kublock umuntu muvukana ariko urambeshe oya ndakubeshere kiwara mu brotsi no mbloke yiki oya ahubwo nyine kweri kiwa mu brotsi hoye ni kibazo nagikatsi hari wa mu bloke yiki nagikuye ikibazo nagikuye no ibyo nibyo witonde sivyo wa mu bloke yiki ibyo si hari habaye iki hengiki hari habaye iki nagikuyemo kubera ambye ati oya icari cabaye ntukimubaze ndamubaze uramubaze inyuma ya kamera 4-0 mama pero urabeshera umuntu okay sindi igihimba cy'umubiri ariko mfise intoki zitanu ndinde amababi kunywa maji amababi y'imyumbati bifise ibitoki bitanu none siriko nakubwira reka simaga mvuga ivyo wavuze ikibabi c'igitoki nikiba gifise ibibabi bitanu c'igitoki c'intuze ci umwumbati tubirabe raba hano hose gusa yo birazi ni senke biraba ngaha turafise imyumbati uzobaze kuri Google sheri kunywa maji reka Fedo manyoke vraiment. Sije. Kunywa. Oye basirerewe niki? Ni gan. Inwa. Oye ariko na Fedo manyoke ifite zita. Wamera uko watsinzo kandi abagabo ntibemera yuko batsinzo cyangwa bemera ikosa. Ikindi. Telefone yanje ni marki.
Akose hehe. Nini ya, ni akoze baby. Kunywa maji. Amenya gute. Kunywa maji. Telefone y'umugabo wawe ntuzi abake ya. Okay. Iyo washavuye. Ico nagitowe. Ico wagitoye no kuvuga gusa. Iyo washavuye. Kukuraba mu maso no kutariko navyumviriza ahubwo ndiko ndaba isaha hariya ubona ari sawa iyo washavuye kukuraba mu maso cyangwa kugukorako ni kihe kintu ngize wumva uriko urasesema ko nkora ko marumva menga gutera amakobo marumva menga no nakupo nkora ko gutera ayo aba kukuraba nawe kukuraba nyene nashavuye ntiwona ndaba nashavuye ntiwo kubaho kundaba wo nyine uca wumva isoni intare upfa kwira next ico nagitoye uri siri ko ico arico wanka bebe wora wanka ko ndagukorako nashavuye honye nashavuye wewe ntiwona ukwegera hondi ne ntubizi kuca womoka okay kwagi ariko urugombo n'amazi no mukanja biroroshe amusteri kugwa ngahe ni ibintu bigurishwa mu Burundi amusteri ntazihari none tazihari nta mabezi fisi iyo zibonetse ni bitatu nabi nangaza niwashira amazi wewe nakwaje ino ahora bibaza muri commentaire barakwisha sheri muri commentaire barakwishura je usanga mbeje fiko nanga ya bitatu nabi je wowe ikibazo ciwawe nibibazo mbaza ntumpinyisho igura ngahe bitatu n'amajana 7 nibyo none bazunanga 3700 wowe yamenye gute none nyimbara none ikibazo nakora yamenye canke turi mu bibazo baza kwishura igaje ndasorora sindi nka wewe je umugenzi ndamusorora icanwa mwaje ngo sorora inkevye kuje kwiwara twagiye baguhitishijemo mbimpumyi canke sinumve nikiye wohitamo nanakim abe n'amahitamo nta mahitamo ntabwo nta namwe ntimitamo shake mu nyiki amazi rero ndayanyoye sawa vyakwe nabo uvuga kwica sawa avuga rero okay mbwira equipe zitatu mu Burundi zikina football hariho Bumumaro iriho Bumumaro iriho Bumama Bumumaro FC none ntayihari mu gishukuri ntayihari iriho Bumamuro kandi yakunaniye yo twayikuyemo ko yakunaniye sawa ntacu iyo yavuye intamba mu rugamba hariho Haleluya FC na Romesage izo zikira muri David izo ntizibaho beza nayigusobanurira intamba mu rugamba ni igihugu donc ni nkuko uvuga intamba mu rugamba ni equipe iserukira igihugu ni nkuko ufata abantu bose bari muri yo Bumamuro hama iyo Haleluya FC ni nkuko ufata equipe nka yindi y'abasani iyo si division nta division fisi uri kurambira nawe zimbwire ntaco okay yufu muvuga ba Center Star ukavuga uti Vitalo kandi wamuyumva Vitalo FC muzinga wamuyumva le message wamuyumva ne message sinayivuze bebe wavuze Haleluya wavuze ngo intamba mu rugamba ukivuga ngo na Haleluya izo nta division zifisa Haleluya ni division kangahe Bumumaro na message n'intamba mu rugamba namba mu rugamba si yitwa yitwa Azamya n'umukinyi ushare wagira kipfiringazi aha nibibazo birameranye nkoroke je ko ginkoroka dakubaza ninde udakunda muri timu yacu
ya Truaf kazinze wiyumvira uko arahari ndiko ndamuraba wiyumvira uko arahari ndiko ndamuraba no ntakunda ni fiko aya bibeya gutegura gukunda ni fiko oya ino uko gute ariho uririmba umwanya wose ariho uko buvuga sawa vuga nayo koshye nk'ubundi atagufungura cyakorara mpakazi bibizo gumumpa isoko ya Nile iri he isoko Nile iri he ho nevude nikitabaho source none wavye isoko Nile wavye isoko ico twagiye oya isoko Nile iri he bene umva isoko bene isoko ari cyo okay source di Nile iko wapi no mazi naho iri muri Egypte no hayo iri muri Egypte iri muri Egypte mu Rutovu nyako ni mu Burundi akira n'amazi akira n'ibintu y'abanzi ndumva ibintu uzi vyari histoire géographie soit nico kikinaniye gute vre ni amazi nahoze sio dini okay ndakwazi cyanyuma bande urano amazi kandi yose yamare uriko ramfenta reka gufsina mu amazi shireka gufsina bene tumarire pe sajuza kumbaza kinanira isoko iri isoko ya Nile muhazi isoko ya Nile yo yiri kweli nisi mu Rutovu okay imburu ihururi okay kubera kudakunda ibijumba ya aho urwambaye ikintu cyane cyo sikibaza igituma je nakunda ibijumba jewe nagubukiye ruguru cyo cyambere urabizi hama ahantu bita mu Gisiti ibijumbu birahaba vraiment mu Gisiti atari ubunyi n'ibintu biko biratituka barumpa iminsi yose ngiye kwishuri nuko nagenda ntwaye kwishuri urujumbu iminsi yose kajondi y'ibijumbu we ntuzi n'amazina yabyo kajondi iminsi yose namanda rutaye kwishuri nico bantekerera kubera twe muhira nta mafaranga twaye dufite haje abandi bariko bajya kandi kantu je namfise urujumbu narurira munsi y'intebe rero kumva yuko no gumanya ibijumbu ninge narije nariye habo abandi je wese ndimo ico onyurumva nta ico sini kibazo wagomba ko ndagutera inkuru okay ikibazo ca nyuma uyu mwaka Fevrier yari ifise imisi ngaha imisi 30 mu mazi oya turabe kalendriye imisi 30 ntigera ibaho ifuma basuvuga 28 nayo gutorera ariko ubuho yagize 29 ingi Fevrier oya yagize 30 muri uwo mwaka bibaho isi ntige byarabayeho naho ne 29 gira iba 29 haciye imyaka ine nubizosubira kugira 29 haciye iyindi myaka ine donc ubu turi muri 2024 4 5 6 7 8 ni hizosubira kugira 29 tusoma nokuri byose none mazi changamuka sawa bon appétit mbe bavuga kaya bako no kumazi no mbazi okay kumenga jenda cyase vyishije kukubaza ikimwe nico gisigaye naho ni twayiduhejeje kubera ndaguhaye promotion kubera wewe nije natanguye wewe numbaze cyane meshe duheze okay waba wibukisha ngo ngwiki ibibazo byawe ni bya fake okay dufate ngwaye icyo ndagitoba ngwaye nashobora kwijana muri toilette ico byumva nashobora kujya muri toilette nyene byose arungirira cyane ngwaye nguma mvomsa nikiye cyo korohera gukora gusumba ibindi nta kimwe cyo nanire nawe urabizi nakubwiye uhite
nta kimwe cyo naniye byose nibisanzwe nese ibyo nemeye abantu bose ntibabizi hari umuntu umwe atabizi kandi nawe urabizi hitamwo kimwe nta na kimwe byose nobishobora muri byo nta na kimwe kinanira kandi urabizi igitumviriza sikituma atari amazi nonwa ndanabigusigurire ntigiba ribaye ijya mbere ivyo bibaye kubera ko umwana wanje urabizi ko je umwana nakuze ndamwirere ivyo byose yamabigira none umwana nta gishasha ngaho nta gishasha uzanye aho umuntu abuze ivyo napfuma umwana we urumva wewe nta na control ashiramo oya wewe nunaterura we ntiyanavuga ivyo aho nta gishasha uguze nawe usanga nta gishasha nta gishasha nta hatari irimo nawe urabiza karore ntuvuga ibintu byose so hola people murabizi yuko ndabakunda kandi utwega so mwakoze kudukurikirana bye ciao